Twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Aha muri Amerika uno munsi saa 3 z'ijoro Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azoba ahagarariye abarepublikane muri ayo matora. Baraza guhurira mu kiganiro mpaka baje impari ku migambi bafitiye Amerika. Impari ziza kuba uno munsi goroba ntari zikomeye gose. Uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira, nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba. Uyu ni Leonce Hakizimana, no muhinga akwirikiranira na hafi politike yo ngaha muri Amerika. Mwirya nino kw'isi naho Kenya igandariye abana 21 baheruka kwitaba Imana bazize umuriro wadutse ku ishure ryabo ryitwa Hills and Rasha Academy. Turabigaruka ko handi hato, tunabafitiye n'amakuru avugwa mu gisata c'umutekano muri Sudani, Israel na Syria. Musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere muri Kenya ibandanya gukora ibipimo vya ADN ku bisigarira vy'abana 21 bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa Hillside and Rasha Academy rirahitwa Nyeri, ni ku birometero vyaba 170 vy'uburaruko bw'umugwa mukuru Nairobi. Ibipimo vya ADN bizotuma imiryango y'abana bahitanywe n'umucanwa wadutse kuri iryo shure ishobora kumenya ibisigarira vy'abana babo. Barahiye cane ku buryo bitoroshe ko ababo babamenya. Uburaro bwadutse umucanwa bwarimwo abana b'abahungu 150 bafise hagati y'imyaka 9 na 13. Babiri muri 21 bahitanywe n'uwo mucanwa wadutse baryamye basandabiye mu bitaro. Abandi 19 ibiziga vyabo vyabonetse biri aho barara, ariko vyahiye cane gose. Mu gihe leta ya Kenya yashinze ikigandaro c'imisi 3 guhera ejo kuwa mbere, inzego zibijejwe ziracarondera irengero ry'abandi bana 17 mu bari baryamye igihe umuriro waduka ku munsi wa kane mu saa 6 z'ijoro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bashikirije amakenga yabo bavuga ko batizeye uburyo n'ubuhinga bwo guhangana n'impanuka hamwe no gukingira umutekano mu mashure atandukanye muri ico gihugu. Hagati aho kwa Mungu w'indwi iheze, ubundi buraro bw'ishure ry'abahungu riri ahitwa Meru hagati mu gihugu bwarahiye buratokombera, ariko Imana yarakinze kuko abiga kuri iryo shure bose uko ari 150 bari gufungura. Kwa gatandatu irindi shure ry'abakobwa riri ahitwa Iziolo hagati mu gihugu naryo nyene ryarahiye. Uburongozi bwaryo bukavuga ko hari benshi bakomeretse, ariko polisi ya Kenya yabiteye ivyatsi ibihakana. President w'ico gihugu William Ruto yategetse ko hatangura amatohoza kucatumye umuriro waduka ku ishure Hillside and Rasha Academy yiga ko abahungu gusa. Yagabishije ko abo vyoboneka ko bagize urwangara haba mu gukinga uwo muriro canke mu gutuma waduka bazobihanirwa vy'akarorero. Tuve muri Kenya tuja muri Sudani aho ingabo za Rapid Support Forces zigwanya ubutegetsi bw'ico gihugu mu mpera z'indwi heze zagavye igitero mu gisagara ca Sennar kiri mu majepfo y'igihugu. Ni igitero cahitanye abantu 30 gikomerekeramwo 100 nk'uko bitangazwa n'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike muri ico gihugu. Geoffrey Mutagoma. Izo mpirimbanyi zimaze iminsi zigenzura iby'abahitanwa n'intambara n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu, zemeza ko ingabo za Rapid Support Forces zigometse ku butegetsi bwa General Abdel Fattah al-Burhan zarashishije ibibunda bya rutura mu bice byinshi byo muri uwo mujyi, harimo n'isoko rikuru. Izi ngabo zimaze kwigarurira igice kinini cy'uyu mujyi na 1/2 cy'igihugu, ziragenda zidindizwa n'imvura nyinshi ituma kugaba ibitero birushaho kugorana. Iyi ntambara yateye inzara ikomeye muri iki gihugu kurusha iri ahandi hose ku isi. Yahitanye kandi abarirwa mu bihumbi, abandi bakura mu byabo, yangiza ibikorwa remezo, izahaza n'ubukungu bw'igihugu. Itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri Sudan ryatangaje kuwa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu. Bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiriye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili bahari. Gusa ibyo ubutegetsi bwa Sudani bwarabyanze. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Sudani iyobowe na leta ya General Abdel Fattah al-Burhan yasohoye itangazo kuwa gatandatu rivuga ko guverinoma ya Sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye. Iryo tangazo rigise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko,
rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo. Geoffrey Mutagoma urakoze. Ejo kwa mbere mw'ijoro Israel yararashe ibisasu vyinshi muri Syria. Leta ya Syria ikavuga ko vyahitanye abantu 18. Thomas Kamirindi. Uretse abapfuye abandi bantu 37 barakomeretse nk'uko Minisitiri w'ubuzima wa Syria Hassan al-Shabash yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere i Damas. Arega Israel kwibasira abasivili. Umuryango w'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des droits de l'homme ukorera mu buhungiro mu Bwongereza wo uvuga ko abantu bishwe ari 26 barimo abasivili 5, abandi ngo n'abasirikare ba Syria n'ab'imitwe yashinzwe na Irani harimo na Hezbollah. Uyu muryango wemeza ko hamwe Israel yarashe ari ikigo cya gisirikare gikora ubushakashatsi ku ntwaro nshyashya nka misile na drone. Israeli nk'uko akenshi isanzwe yirinze kugira icyo bivugaho na gito. Leta ya Irani yamaganya yivuye inyuma icyo yise ibitero by'ubugome ku butaka bwa Syria. Guverinoma ya Syria nayo yamaganye ibitero bya Israeli ivuga ko bigamije kuyikurura mu ntambara y'akarere kose. Kugeza ubu Syria yirinze kwivanga mu ntambara ya Israeli na Hamas. Ijwi rya Amerika Washington DC turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Ikiziga c'umunyepolitike Ali Mohamed Kibao ari mugambwe Chadema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania catowe muri imwe mu makartier y'i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Ali Mohamed Kibao yari mu nzego nyobozi z'umugambwe Chadema yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze. Nyuma yaho abantu umugambwe we wemeza ko abasirikare b'igihugu bamuvaniye mu modoka yunguruza abantu n'ibintu. Ico gihe yari kaja mu gisagara yavukiyemo citwa Tanga. Umugambwe Chadema ukavuga ko ikiziga ca nyakwigendera Ali Mohamed Kibao kiriko ibimenyetso vyerekana ko yakubiswe cane yongera aturirwa mu maso hakoresheje ubumara bwa acide. Abarongoye umugambwe Chadema bavuze ko amakuru yuko yitavye Imana inyuma yo guhohoterwa bwayakuye ku baganga bakoze ibipimo bahagarikiwe n'abamuburanira. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan abicishije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwamuze Ali Mohamed Kibao. Yahojeje umuryango wiwe, abagenzi biwe n'umugambwe yaramazemwo imyaka myinshi. Madame Suluhu Hassan yijeje kuzohana abakoze ubwo bisha agira ati natanze itegeko ryo gukora amatohoza yihuse aheze bazoce bampa rapport irimwo ukuri kose kubijanye n'iryo bara ritagira izina. Igihugu cacu kirangwa na demokarasi, umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kubaho atekaniwe. Leta ntwara ntizokwigera yihanganira na rimwe ubunyamaswa nk'ubwo. Ali Mohamed Kibao agandaguwe bunyamaswa inyuma y'indwi zike indongozi z'umugambwe Chadema zirimo umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe bari bamaze batawe muri yompi barekuwe inyuma yo kubazwa cane ku ihuriro ry'urwaruka rw'uwo mugambwe ryaburijwemo n'ubutegetsi buvuga ko yari imyerekano gwihisha uwo mugambwe washaka gutunganya. Ano makuru abagezeho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com. Ijwi rya Amerika igice ca kabiri c'amakuru yacu tugihera mu Rwanda. Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Edouard Ngirente yarayahaye inama nshingamateka na nkenguzamateka imigambi ya leta y'imyaka 5. Umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yarahabereye ico gikorwa. Edouard Ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku 9% buvuye kuri 7% bwariho. Isobanura ko izabifashwamo no kongera 6% ku by'u Rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku 10%. Minisitiri w'Intebe yavuze ko guverinoma yifuza ko ishoramari ry'abikorera ryakwikuba 2 kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama. Yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera. Turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori, ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga. Hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 71,000 aho twari tugeze bugere kuri hegitari zisaga nibura 130. Tuzakomeza gufasha aborozi korora mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Intego nkuru dufite nk'igihugu no kuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri $620 ukagera kuri $1.1 million z'amadolari y'Amerika.
Minisitiri w'Intebe asobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama. Leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu. Leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, hongerwa ibyerekezo Rwanda yijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Mukuru wa guverinoma yavuze ko mu Rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege. Mu mujyi wa Kigali hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi. Ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho. Afite ibibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kibagirira akamaro. Aruba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka. Ubu ufite igishoro gikeya yashora bigahomba kubera iki ya misoro. Nta sambu dufite yo guhinga. Minisitiri w'Intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka 5. Mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza, abantu bangana na 1 miliyoni bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga, ibyo twita coding. Abandi 500,000 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse. Mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya, ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byara inyungu, icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya nibura ingana na 1,250,000. Ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo 250,000. Mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2023 kakagera kuri miliyari 4.6 muri 2029. Intego kandi nuko umusaruro ukomoka ku by'u Rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika ukagera kuri miliyari 7.3. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuyabandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushikiranganje bw'ubutungane muri ico gihugu butangaza ko abagore 48 mu bari bapfungiwe mu gasho gakuru ka Makala kari Kinshasa bafashwe ku nguvu igihe iryo bohero ryadukamwo umuriro. Jimmy Shukrani bakomera. Minisitiri w'ubutabera muri Kongo Bwana Constant Mutamba yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwaho kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu. Ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare Ndolo mu murwa mukuru Kinshasa, aho hari abaregwa batandukanye barimwe abasanzwe bakora mu nzego za leta. Aba barimwe abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza Agence Nationale de Renseignement mu rurimi rw'igifaransa, abagize agatsiko k'iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka DEMIAP, abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya Makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza Bwana Joseph Yusufu Maliki. Uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye. Ubushinjacyaha bwatangiye busomera abaregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa Kinshasa, gushaka gutorokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe, kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza. Ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora. Muri uru rubanza hagaragayemo kandi abagore 4 bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, aho imfungwa zisaga 198 zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza. Aba bagore bavuga ko bo na bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye. Umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu, ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso. Uyu mugore wavugaga akoresheje ilingara yagize ati: twumvise urusaku rwinshi cyane nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye. Abinjiye bari bafite imbunda, imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye, nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro. Muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni, amafaranga n'ibindi. Njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera, bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata
kubafata ku ngufu. Ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore, umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa. Urubanza rusojwe, Minisitiri w'Ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza ya Makala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga, ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'igifaransa agira ati: mwizere yuko mbahaye ibyumweru 2 gusa iki kibazo nkaba nakirangije. Ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo. Ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato. Ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na Minisiteri y'Ubutabera. Ntabwo nshobora kubyihanganira rero. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigizemo uruhare cyane. Maître Wilson Twitegure, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya Ruguru, avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho. Ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu, abafungwa bava mu prison gute? Kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru, batangiye gucakura umuriro, barawuca kugira bafasilite ira evasion. Niyo mpamvu twe tubona yuko ari ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikisha abantu bamwe na bamwe mu prison ya Kinshasa ya Makala. Kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu, niba ari abasirikare batagira professionalisme, abantu badafite formation ihagije, bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye. Kuva aho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro, imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa 198 aribo baguye muri icyo gitero. Kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi. Ibyo byateye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tugume muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi isaba umurwi w'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho uzwi nka Wazalendo kwirinda guhohotera ndetse no guhagarika gutoza amatagisi n'amakori impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda. Inkuru imenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Uvira. Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko zihamya yuko zicara zihohoterwa na Wazalendo. Zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga, izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo, mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu. Mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi, inzego zishinzwe umutekano, Wazalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani, ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani, usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Wazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima, ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisangiye inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo kwizerwa Hadija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, akora imirimo y'ubuhinzi. Uje twari tumaze guhohoterwa cyane, nuko kuvuga wagenda kurima ibibazo, ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya, hamuhejeje kurima ukacuza kubona uwundi muhewe ngwiyi ni shamba ya muyomba. Ukuri hajya tumaze guhohoterwa, twebwe hajya mu Gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5,000 tukuhije to nihuza kumenya kuza ku murima. Ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere. Muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi, usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunama inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda, abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubare turi muri iyi nkambi. Bamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Kongo bita Wazalendo
bazunguruka mu kambi mu gihe cy'amasaha maremare. Ibyo bikaba byama byatera uruhagarara mu mpunzi, ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa, ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe, natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe, kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho, abazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi ari byo zahunze, ari navyo zitinya. Ese niki bazalendo bishuye kuri iki kibazo c'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi? Ngendakumana Jean Claude ni umuyobozi site ya Gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama. Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamake yagiye kwisubirako kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko. CNL turayisabye ko mu ncamake kuvyo yabwiye abo bazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama, bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera CNL bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize. Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi, hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi 4. Ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye, je mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee. Mu mwaka wa 2021 ndetse no mu mwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi, bagasahura inka, ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Republika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, gutwara za moto ndetse n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika, aha muri Amerika saa 3 z'ijoro Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azobahagarariye abarepublikane muri ayo matora baraza guhurira mu kiganiro mpaka aho baza kuja impari ku migambi bafitiye igihugu. Ico kiganiro kiza kubera kuri televiziyo muri Amerika ABC. Ibiharuro bijanye n'ukuntu bakundwa n'abanyamerika vyerekana ko vice president wa Amerika Kamala Harris na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika basa n'abanganya amajwi. Ariko none umwe wese muri bo yo kwigenza gute kugira ngo yigarurire imitima yabo arondera kwa amajwi mu matora azoba muri Amerika mu kwezi kwa 11. Umuhinga akurikirana hafi politiki ya Amerika Leonce Hakizimana arabigaruka ko mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura mwishura ku kibazo cyo kumenya akamaro k'ibiganiro mpaka. Impari ziza kuba uno munsi ku mugoroba ni impari zikomeye gose. Imbere yo ntangura kuvuga ico nibaza, uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira, nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba. Aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu nka Kamala Harris wewe, kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose, uravye 28% ntibamuzi neza, ikintu ashobora guhomba rwose. Nico gituma bisaba ko ateza kwiyerekana, akavuga uwari, akavuga ibintu azokora,
na cane cane akerekana ko ashobora kuba perezida. Urabona umuntu azoba abaye umugore wa mbere abaye perezida, na cane umugore atari n'umuzungu. Birasaba rero ko azotegerezwa kwerekana imigambi itomoye. Iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi, ibiharuro bikorashikirizwa vyatohojwe vy'amajwi yabo, ukuntu bakundwa n'abanyagihugu, bavyerekana ko basa n'abanganya. Mu Congereza bavuga ngo neck and neck. Ku bwanyu, umwe muri bo, haba Donald Trump canke Kamala Harris, ikintu umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane kihe? Reka dutangure kuri Kamala Harris. Yokora iki uyu munsi muri izo mpari? Icyo yokora ni ugushimikira ku migambi, akerekana imigambi itomoye icyo azokora, haba mu butunzi, haba mu magara y'abanyagihugu, haba ku ngorane ziriko ziraba hariya ku mbibe z'igihugu. Abanyagihugu, abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko. Ateza kwerekana ko ibintu bitomoye, ivyiyumviro bitomoye azokora, kuko na cane cane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise, abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye. Uno munsi ni rero ni umunsi Kamala Harris aronse yo gutomora neza ivyo azokora, gutyo abanyagihugu baza kuvaho, n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi ico ahagaze. Ico nico ategerezwa gushimikirako. Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka? Ari n'ibintu yokora nawe nyene, abanyagihugu baramuzi bose, ntategerezwa kwimenyekanisha. Mugabo nawe ategerezwa kwerekana yuko Trump ategerezwa kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe, ko ari wa muntu afise amajambo, yubaha abantu, na cane cane ko azoba ari n'umupfasoni. Ateza kwerekana yuko umupfasoni amwubaha, kuko baba bibaza yuko atamwubaha. Hama ica kabiri, ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ivyiyumviro vya ekonomi bitomeye afise ari vyiza, ivy'amagara y'abantu, afise ivyiyumviro vyo guteza imbere igihugu, kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ivyo vyiyumviro. Yogumaho akagumiraho nyene, rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira. Nibaza ko azoba ashitse ku bintu bikomeye rwose kuri we nyene, azoba yifashije rwose. Ugiye ico tubwiye ku mategeko agenga izo mpari. Amwe mu mategeko bavuze nuko igihe umwe muri bo ariko aravuga, mikro y'uwundi izoba yugaye. Ivyo bifise akamaro kahe kuri umwe? Ico ni ikintu gikomeye rwose. Baravuga yuko uravye amategeko ABC yavuze izoshiraho, nuko bazoreka umwe akavuga agaheza, mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikro yiwe kugira ntavuge, ntivyuka naho yovuga ibintu ntibavyumve. Ivyo ni ibintu vyiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze. Ivyiyumviro vy'umuntu ni vyiza ko bituma atawubwira ngo avuga undi ariko aravuga, guhana amajambo bw'abashinga ntahe nivyo vyiza. Mugabo urumva nko kuri Harris yagira ati reka nimureke Trump avuge, gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo, abantu bagaca bamugaya, agaca atsindwa. Urumva kuri Harris yashima yuko mikro itaba yugaye. Mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe wese bw'abashinga ntahe, umuntu asigura ivyiyumviro vyiwe bitomoye adakorera igihugu. Abo bategetsi uko ari babiri bagize iminsi bitegura, bagira eka imyimenyerezo y'izo mpari. Ikintu iyo myimenyerezo kenshi na kenshi ifasha niki? Irafasha kuko benshi, umugabo kuri Harris nibaza ko imufasha rwose, kuko ni umuntu atamenyere kuja guharira mu bintu kuri ico gihe. Yarabaye vice perezida, yarahariye, mugabo ntisi ibintu amenyereye rwose cane. Trump arabimenyereye, mugabo Trump nawe ni wa muntu ati ibintu vyo gutegura umengo ntabishimikira ko rwose. Mugabo avuga ko atabigira, mugabo agira ukwiwe, niko nobivuga. Arabitegura akabitegera ukwiwe. Bavuga nti bose barategura, mugabo igikuru n'ingene umwe wese aba uwari. Rimwe abantu basanga iyo uteguye cyane naho nyine ucurenza urugero ugasanga birakunaniye. Reka tuze kuraba rero ingene biza umwe wese ingene yabiteguye, mugabo nibaza bose umwe wese niyaguma ashimikira ku vyo abanyagihugu bashaka, ivy'ubutunzi, vy'amagara y'abantu n'ibindi. Umwe wese aranibaza ko tuza twumva ahagaze, hama tukamenya aho umuntu ico dutora n'uwo dutora n'ishashigikiye. Leonce Hakizimana, ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze rwose namwe. Ijwi ry'Amerika no ngaha dusozera amakuru yacu twari tubafitiye muri kano gatondo. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe, Nadia Tahani yari muhinga bw'ivyuma. Twembi twifurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.